Turabahaye ikaze muri burakeye kuri uyu wa gatanu aho tugiye kurabira hamwe amakuru yazindutse aravugwa. Muri ano makuru tukaba tuza kurabira hamwe ibijyanye no gutorana ku bamama, abigeme, abakobwa muri rusange mu Burundi, aho bavuga yuko bigiye kubandanya bikurikiza imigenzo isanzwe hari nk'uko iyo migenzo isanzwe ibitunganya neza. Ku rundi ruhande naho ikigo kijejwe gucungera ibinyamakuru mu Burundi cyahagaritse bimwe mu binyamakuru harimwo n'ikinyamakuru c'abanditsi Yaga Burundi, yongera iha uruhusha ibindi binyamakuru bishasha mu Burundi. Tuza guca no muri Kenya aho hari umushikiranganji yatawe muri yompi inyuma yuko yiyamirije inyuruza ry'abantu rimaze imisi rikogwa. Aya n'ayandi ni muri burakeye, turabahaye ikaze. Morning Burundi, Uburundi burakeye. Amakuru tugiye kuyatangurira mu bijanye no kumenyesha amakuru nyene, aho ikigo cy'igihugu kijejwe ibimenyesha amakuru mu Burundi CNC cafatiye ibihano ibinyamakuru bitandukanye harimwo n'ikinyamakuru c'abanditsi Yaga, yongera ironsa uruhusha ibinyamakuru bishasha bigiye gukorera mu Burundi. Ivyo rero bikaba vyashikirijwe mu nama nkuru ijejwe kugenzura umwuga wo gutangaza amakuru mu Burundi CNC, aho bari bakoranye mu nama isanzwe ku magenekerezo ya 26 na 27 ntwarane uyu mwaka nyene. Mu vyizwe rero muri iyo nama ngo harimwo kwiga amadosiye y'ibinyamakuru bibiri bisaba impusha zo gukora ku mugaragaro, hamwe no gusuzuma rero uko ibinyamakuru biriko birakora mu Burundi. Inyuma y'iyo nama rero y'imisi ibiri, ibinyamakuru bibiri nivyo vyahawe uruhusha. Ivyo navyo hakaba ari Samirizi Shalom FM ndetse n'imbonesha kure Look Media Burundi. Ku rundi ruhande rero hari ibinyamakuru vyahagaritswe vy'agateganyo harimwo ikinyamakuru Yaga cagirizwa na CNC yuko cakoresheje impapuro za magendu mu gusaba uruhusha rwo gukora. Esperance Ndayiragije rero arongoye CNC akavuga yuko mu gusaba uruhusha rwo gukora ku mugaragaro nk'ikinyamakuru urupapuro rwatanzwe rwo mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati gwemerera ishirahamwe Ajebudi. Iryo rero rikaba ari ishirahamwe Yaga ikomokako ari ugwa magendu. Ibituma rero ngwico ikinyamakuru cugagwa rero gushika yuko umunsi Ajebudi izokwerekana neza ugo rupapuro ko ari ugukuri. Ibindi bimenyesha makuru vyahagaritswe ni Radio International of Equator, Radio Mawimbi hamwe na Radio Ijwi ry'Ugwaruka. Imbonesha kure Burundi Bwiza nayo nyene ikaba yahagaritswe. Vyagirizwa rero na CNC kuba navyo vyaratse impusha, ariko muri kino gihe bitariko birazikoresha, kandi ibindi binyamakuru bikivuza biriko bishaka yuko bihabwa uruhusha, kandi biriko vyovyo birakora neza. Ano makuru tuyabandanirize mu gisata c'imibano, aho ngo gutorana hagati y'abahungu n'abigeme mu matongo atari mu bisagara ngo bizobandanya vyisunga imigenzo y'igihugu kuko isanzwe ibitunganya neza. Ambasaderi Gamaliel Nkurunziza arongoye sentare ntayinyuzwa y'igihugu yavuze ko abacamanza iyo bari mu manza za sentare atandukanye rero mu masentare atandukanye babandanya bisunga imico n'imigenzo uko ivuga kuri ico kijanye no gutorana mu guca imanza z'amatongo. Ngo ni inyuma rero y'ubugenduzi bagize mu masentare asubiramwo imanza indwi ari mu turere dutandukanye tw'igihugu, ngo aho basanze buri sentare ica imanza yisunze imigenzo y'agace iherereyemwo. Ngo iyo nayo rero mu turere tutari duke umwana w'umwigeme ntahabwa amahirwe angana n'abo bavukana b'abahungu mu kugabura itongo ry'umuryango, aho ahabwa icitwa igiseke. Kwitongo rero ry'umuheto ngo ni ukuvuga iryagondowe canke iryarondewe na se wabo, rigaburirwa abana bose uko bavukana bakanganya. Tubibutse kandi yuko kuwa 8 ntwarane uyu mwaka mu birori vyo guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe agateka k'umukenyezi, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yari yamenyesheje ko vuba ibijanye no gutorana bigiye gutunganywa neza bishigwe mu nyandiko. Abo rero bakaba bamenyesheje yuko
bagiye kubicisha mu nyandiko neza babisobanure neza kugira ngo abacamanza bazohore bisunga imigenzo n'imico y'ikirundi mu turere basanzwe baherereyemo. Ano makuru kandi tuyabandanirize mu gisata c'ubudandaji. Leta y'u Burundi yashinze ibiciro ntarengwa ku bifungurwa 29 vya nkenerwa abarundi bafungura. Bimwe muri ivyo biciro rero ku kiro c'ibifungurwa bitonze uku gukurikira: umuceri wera urimwa mu Burundi nturenza amafaranga 5,000 kandi ntuja munsi y'ibihumbi 4. Nayo umuceri wera uva hanze nturenza 7,000 kandi ntuja munsi y'amafaranga 5,000. Ibiharage vyumye vy'umuhondo vya jone ntibirenza amafaranga 6,000 kandi ntibija munsi y'amafaranga 4,500. Ivyumye bicangacanze vya Kirundo ntibirenza amafaranga 3,500 kandi ntibija munsi y'ibihumbi 2,500. Ibigori ngo birimwa mu Burundi ntibirenza 2,100 kandi ntibija munsi y'amafaranga 1,700. Nayo ifu y'ibigori ikoboye ntirenza 4,000 kandi ntija munsi y'ibihumbi 3. Ifu y'ibigori nayo ngo bidakoboye ntirenza 2,500 kandi ntija munsi y'1,900. Ifu y'imyumbati y'inyange ni 1,700 kandi ntija munsi y'1,500. Ubushikiranganje mu byo bujeje harimo ubudandaji akaba ari bwo buhejeje gufata iyi ngingo kuri uyu wa 29 ntwarane uyu mwaka turimwo. Ivyo biciro ntarengwa vy'imfungurwa byankenerwa rero ngo ku Barundi bikaba bigiye kuja byubahirizwa guhera iyi tariki nyene iyi ngingo ifatiweko. Ano makuru tuyarangirize mu karere hariya muri Kenya, aho hari umushikiranganje wo muri Kenya yakombowe inyuma yuko yiyamirije urukurikirane rw'inyuruzwa ry'abantu ribera muri ico gihugu. Mu kwezi kwa mbere rero umushikiranganje yajeje ibikorwa vya leta Justin Muturi yagaragarije urwego rujejwe iperereza kunyuruza umuhungu wiwe mu myiyerekano y'ugwaruka bimwe vya Generation Gen Z yo mu mwaka uheze biyamiriza iduzwa ry'amakori. Yari yavuze yuko yabwirijwe gutakambira Perezida William Ruto kugira ngo uwo muhungu wiwe arekugwe. Amashirahamwe rero aharanira agateka kazina muntu avuga ko abakozi bo mwiperereza bari inyuma y'ubwicanyi budaciye mu mategeko ubushika ku bantu 60 hamwe n'inyuruzwa ry'abari bari mu myiyerekano abashika hafi 90. Ivyo rero bikaba biriko biriyamirizwa cyane hariya mu gihugu ca Kenya, aho hari n'abandi bantu basubiye kuja mu myiyerekano biyamiriza leta ya Ruto. Ni nyuma yuko hari habaye n'indi myiyerekano yiyamiriza ko Perezida William Ruto yaterereye amashengero ishengera kariha amamiliyoni menshi mu gihe abandi bishwe n'inzara. Turabashimiye mwese mwakurikiranye burakeye kuri uyu wa gatanu. Tubifuriza kugira ibihe byiza aho muri hose, naho utaha murakoze. Morning Burundi, Uburundi burakeye.